Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no monesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, aho ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo nka politike, intwari bereye ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa. Ariko hanini muri ano makuru tukaza kugaruka cane ku migenderanire yatosekaye iri hagati ya Kiliziya Gatolika ndetse n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Turaza kubigaruka ko twishimikije amajambo Musenyeri Joachim Ntahondereye ubwo yatangaje, kandi none tukaza no kugaruka ku majambo agira atangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi, anena Kiliziya Gatolika ko ishobora kuba igira uruhara mu gusubiza iterambere ry'igihugu inyuma, mu gihe kandi bizwi ko aho Kiliziya Gatolika ihonyoje ikirenge amahera aseseka ndetse n'iterambere. Iyo Kiliziya Gatolika y'u Burundi igize ishishikirije ku bibazo by'igihugu, hari abakunze kwibaza ko igwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Iyo ubutegetsi nabwo buvuze amajambo mabi kuri Kiliziya Gatolika, hari abakunze kwibaza ko ariyo ntwaro yonyene vyashikiye. Mu magorwa n'ivyago vyashikiye abasenyeri tuza kugaruka ko muri ano makuru, nagiye na kimwe Kiliziya Gatolika yantumye mu gihe ubutegetsi bwa bukoreye amabi bukoreye n'aba Barundi, kandi ko intwaro zitandukanye zigeze guhama imvuga kuri za Kiliziya Gatolika, kandi ko n'imihari y'abagwanyi ivyo navyo yabikoze. Mu myaka yo kwikukira dusubiye inyuma gato mu mateka y'u Burundi, Kiliziya yarabaye hafi y'abarundi mu rugamba rwo guhabuza iteka ryabo. Musenyeri Michel Ntuyahaga, umwepiskopi wa mbere w'umurundi, aravuga cyane ko yafashije rwose umuganwa Rudoviko Rwagasore. Inyuma gato yo kwikukira, umugera wo gucanamwe warateye mu gihugu, urwanko ruvyara ukwicana. Iganagurwa rya Musenyeri Gabriel Gihimbare mu mwaka w'1964 ntigigeze ritomogwa neza, gushika ubu ni igipfungu. Gutyo ababaye umusenyeri wa mbere yishwe mu Burundi. Imyaka yakurikiye ko yabayemwo amarira menshi mu miryango. Ekleziya ni ukuvuga abasenyeri n'abapatiri bagumye bamama ariko bagasendwa. Mu ngorane zo mu mwaka w'1971 Ekleziya Gatolika yarafashe rwose kugira incabwenge zigwiriyemwo abanyamuramvya ntizicwe nyuma y'urubanza ruteye isoni rwasomwe muri Nzeri mwaka w'1972. Ikiza cyo mu mwaka w'1972 carahitanye abapatiri benshi, uzwi cyane akaba ari Patiri Michel Kayoya. Muri iyo myaka kandi Ekleziya Gatolika yarasuye amatangazo atararyoheye abaganza mu gihugu muri ico gihe. Mu myaka ya za 80 Ekleziya Gatolika yaragize ikibazo gikomeye n'ubutegetsi bwa Perezida Jean Baptiste Bagaza. Bwabaye ubwa mbere haba intwaro mu Burundi yubahuka kugara amasengero, abapatiri n'ababikira b'abazungu barirukanwa, Ekleziya iranyagwa amashure n'amavuriro vyayo, abapatiri barapfungwa n'ibindi. Abarundi benshi baribuka ijambo ry'ubutwari rya Musenyeri Evariste Ngoyagoye, yari umwepiskopi w'Ibubanza, akaba n'umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi b'i Burundi ico gihe. Perezida Bagaza yahavuye atemagazwa mu mwaka w'1987, imigenderanire ya Kiliziya Gatolika na leta irasubira kuba isanzwe. Mu myaka ya za 90 ntivyari vyoroshe na gato. Abarundi bari batanguye kwerekana inyota y'umwidegemvyo na demokrasi. Niho rero haboneka umusenyeri mushasha yitwa Simoni Ntamwana, azuzuye ijambo ry'ubutungane n'umwidegemvyo. Uyabonetse kandi nk'umuhanuzi mushasha arungikiwe abarundi, nk'uko biboneka mu gitabo ciwe Laissez partir mon peuple, kumwe Musa canke Mose yabwira Farawoni canke Farawo muri Egiputa, aho benshi bita mu Misiri ati rekura ubwoko bw'Imana bugende. Mu mwaka w'1991 haravutse ishiramwe rya mbere riharanira agateka ka muntu rigiteka, maze Musenyeri Simoni Ntamwana na Musenyeri Bernardo Bududira baba mu barishinze. Amatora yakurikiye mu mwaka w'1993 yazanye umwizero wa demokrasi, ariko injyane zikomeye zica zirasubira mu Burundi. Indiri z'abarundi baricwa, abandi barahunga, intambara yinjira mu gihugu, Uburundi buratabagara. Muri iyo myaka Ekleziya yaragerageje kuja hagati y'impande za politike zapfa ubutegetsi, ifasha mu biganiro bitandukanye, n'ungabo Musenyeri Ntamwana na Bududira barafashije cyane. Ikiguzi cyabaye kinini kubera ari kenshi abasenyeri batatahurwa muri iyo myaka, ugasanga harabaye uruhande rw'abahanganye rudatahura abasenyeri. Ni benshi bahaswe kwicwa muri iyo myaka itoroshe.
Ni muri ico gihe kandi musenyeri mukuru Yohakim Ruhuna yagandaguwe muri Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 996 babaye musenyeri wa kabiri yishwe mu Burundi. Mu mwaka ukurikira ibara ryaraguye mu seminari ntoya y'Ibuta muri Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 997 abanyeshuri baricwa n'abaroberi ba CNDD abahoze babahoye ko banse kwigabura mu moko. Mu myaka ya za 2000 yazanye icizere c'amahoro. Mu ntango intambara zari zikomeye ariko zikaba zifatanye n'ibiganiro. Eklezia Katolika yagumanye umurongo wo kumvikanisha ubutegetsi n'imihari y'abagwanyi. Naho nyene igikorwa c'abasenyeri nticari coroshe kubera uruhande rwose rw'abarwana rwifuza ko Eklezia Katolika irishigikira. Ni muri iyo myaka rero hagandaguye intumwa ya Papa mu Burundi Musenyeri Michael Kotini, niho hanyujwe Musenyeri Joseph Nduhirubusa, hanyuma ararekugwa n'abaroberi ba CNDD FDD. Niho Paripeutu FNL yagabishije Musenyeri Simoni Ntamwana akategerezwa kuva ku butaka bw'u Burundi mu minsi 30 gusa. Inyuma y'intambara Eklezia Katolika yagumye itanga impanuro zijanye no kubungabunga amahoro. Twaronse bigoranye kubareza agateka kazira muntu n'ingendo ya demokrasi we n'intwari ibereye. Iyo mvugo ntiyaryoheye ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Muri Nyakanga umwaka w'2014 ibara ryaraguye muri paruwasi ya Kamenge. Ababikira batatu b'abataliyanokazi baricwa bakerewe icaha cakozwe n'iperereza ry'u Burundi ryatinya ko ababikira boshira habona ibijanye n'imyimenyerezo ya gisirikare yakogwa n'imbonera muri Kiribahondeze muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo be n'ibijanye n'urudandazwa rw'amagendo rw'imiti n'inzahabo vyakogwa n'ibihangange mu butegetsi. Ibintu kandi vyagiye kunyuka aho Perezida Nkurunziza ashakiye kwihagira ikiringo ca gatatu ku nguvu, aho Musenyeri Simoni Ntamwana nawe yahamagariye abarundi kwanka kuba abaja, kuvuga imvugo. Umurundi yafashe icivugo ca sindumuja. Muri iyi myaka kandi nanone y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye biragenda bigaragara cyane ko Perezida Ndayishimiye nawe atabanye neza na Eklezia Katolika ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko mu cegeranyo inama y'abepiskopi yasohoye mu mezi aheze camiriwe kure n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no kwigenekerezo ya mbere mu Kakaro. Perezida Ndayishimiye yibutsa ko umugambwe PDC utarushigikiye ko Burundi bwikukira warushigikiwe na Eklezia Katolika, ivyatumye abihebeye Imana bishwe ico gihe bari mu bwoko bumwe kandi bamwe mu ndongozi z'ishengero Katolika bari babifisemwo uruhara. Ndayishimiye nawe akabandanya amenyesha ko n'ubu hakiri abihebeye Imana muri Katolika hamwe n'abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike bigenza nk'abakorera abakoroni. Benshi barabizi ko Evariste Ndayishimiye kwagirije ko ukorana n'umukoroni ivyawe biba biheze. Ivyo ngo bikabonekera mu kungene bakebura abajijwe intwaro nk'abariko batanga raporo ku bakoroni. Aha nibwo Ndayishimiye yabasavye gutanga inyigisho zizana umwizero mu gihugu, zitaza zinezera umwansi, adashaka ko igihugu cy'u Burundi kiba igihugu cigaba kandi kikigaburira. Ivyo akaba yarabivuze mu ijambo yashikirije abandi ubwo hahimbazwaga imyaka 34 iheze urundi buronse intahe y'ukwikukira. Ni mu gihe kandi bo abamenyesha Imana ba Eklezia Katolika bagirizwa gukorana nk'abakorera abakoroni, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaneguye bamwe mu bamenyesha Imana b'ishengero Katolika hamwe n'abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike bacigenza nk'uko umengo n'inderetsi z'abakoroni. Ibintu rero vyagiye kunyuka ku majambo yatangajwe na Musenyeri Joakim Ntahondereye. Umwepiskopi Ntahondereye kandi yahebuje ko Eklezia Katolika itorota ija mu kwaha kwa Ndayishimiye. Musenyeri Joakim Ntahondereye arutse kugira icashikirije ku myidogo Ndayishimiye hari mu birori vyo kwatira abapatiri bashasha muri paruwasi Mwakiro muri diocese ya Muyinga kugenekerezo ya 11 kwezi kw'indwi uyu mwaka w'2026. Nta majambo yatangaje inyuma y'imisi 10 Evariste Ndayishimiye atangaje ko Eklezia Katolika ikora abapatiri ba Eklezia Katolika bakora bigenza nk'uko umengo bakorera abakoroni. Ubutumwa bwa Ntahondereye bwarabishijwe ku mukuru w'igihugu Ndayishimiye yari yaserukiwe n'icegera ciwe Prosper Bazombanza. Musenyeri Ntahondereye mu rupfasoni n'ubwitonzi bwinshi cane yaremanze ko ku ruhande rwabo abakatolika naho batera de bazoguma bagwa bavyuka bagerageza kwigana Yezu Kristo.
Musenyeri Ntahondereye yasavye bazombanza kumushikanira ubutumwa kwa Ndayishimiye. Ntahondereye ntiyigeze avuga ko umukuru w'igihugu ntiyigeze avugwa umukuru w'igihugu mu izina, ahubwo yamwise Cubahiro Kizima. Ntahondereye yatangaje ko abasenyeri ba Eklezia Katolika batazigera bitwara nka dadumbi mu gihugu c'u Burundi. Aha yaciye yerekana ko ari hamwe inama y'abepiskopi yokora amakosa, uwa mbere yobahana ari umwungere wa Eklezia Katolika ku rwego rw'isi Papa. Mu yandi majambo, abantu benshi bahise batahura ko Ndayishimiye yabwiwe ko sebuja w'abepiskopi ashigikiye birya bikorwa Ndayishimiye abagayira. Benshi baravye ubwitonzi Ntahondereye yabivuganye, barazi ko vyaguye abategetsi bo muri CNDD-FDD gutahura ubutumwa bwa Musenyeri Ntahondereye. Benshi bati Ndayishimiye acumva ko bamwise Cubahiro Kizima yaciye asinzira nk'akanyana, ibikurikira ngo ntiyavyumvirije. Musenyeri Ntahondereye yaciye avuga ko abungere ba Eklezia Katolika ari abavyeyi ba bose atamwana n'ikinono. Yavuze ko baba abategetsi bakuru, abategetsi bose canke abanyagihugu basanzwe bose hamwe bafatwa kumwe n'inama y'abepiskopi. Nta nyagupfa kandi nta nyagukira, ariko Ntahondereye yabandanije avuga. Aho ni mu gihe Ndayishimiye wewe afise abo yita banyagupfa, abandi banyagukira. Ku bwa Ndayishimiye aba CNL, aba MSD, aba CNDD-FDD bamwe adashaka n'abandi ari banyagupfa. Aho ni mu gihe aba CNDD-FDD bamukomera amashi ari bo banyagukira. Musenyeri Ntahondereye yaremanze ko bishikira rimwe inama y'abepiskopi igasanga ntiyonumirana, bakisanga bategerezwa gufata ijambo. Iyi ngingo nayo yayisiguye mu kwiyorosha kwinshi cyane kuzuye urupfasoni. Yavuze ko inama y'abepiskopi ikebura leta mu ntumbero yo kwigana Kristu Yezu we yanseguye mu kirukuri bikarangira bambwe ku musaraba. Mu yandi majambo, Ntahondereye yashatse kuvuga ko Eklezia Katolika itazorota ishigikira Ndayishimiye mu kibi, ahubwo bazopfuma bemera kuhasiga agatwe, ariko bapfe bariko baranira iteka ryiza ry'abarundi nk'uko Yezu yishwe ariko aranira iteka ry'abana ba se Imana. Nongaha rero benshi vyagoye ngo Ndayishimiye gutahura ko yakuriye inkoni ku gishitsi, kuko kuba yiswe Cubahiro Kizima vyamwinjije mu itengo ry'abasenga. Musenyeri Ntahondereye kandi yarabandanije muri rwa rufasoni rwinshi, abwira abazombanza ko barya bakomera amashi hari ivyo batubahuka kubabwira, ariko bakabibwira abasenyeri. Ntahondereye yavuze ko bishika abanyagihugu bakitura abungere bakababaza igituma ataco bakivuga kandi ibintu vyarayangaye. Musenyeri Ntahondereye yaremereye Ndayishimiye ko abakatolika bategerezwa kuyoboka ubutegetsi arongoye mu kurondera ineza ya bose. Cubahiro Kizima ngo benshi bazi ko bitamushobokeye gutahura ko Ntahondereye yamubwiye ko igihe cyose azoba ari karondera ineza y'akagwe kamwe Eklezia Katolika itazomukingira ikibaba. Amera nk'uwishura amajambo Ndayishimiye yashikirije ku magenekerezo ya 30 Ruheshi n'igenekerezo ya mbere mu Kakaro uyu mwaka, Musenyeri Ntahondereye yaribukije ko mu rugamba rwo kwikukira igice kinini ca Eklezia Katolika yo mu Burundi cari gishigikiye ko Burundi bwikukira vuba na bwangu nk'uko twabitanguriye ko muri ano makuru. Ntahondereye yariko ahakana amajambo atagira umutwe n'amaguru yashikirijwe mu kuvuga ko Katolika yo mu bihe vyo kwikukira yari ishigikiye aba PDC n'abakoroni bashaka kubandanya gucura abarundi bufuni na buhoro. Ntahondereye yarangije asaba Perezida Ndayishimiye ko bibaye ngombwa yoha umubonano abasenyeri Katolika bakaganira. Nako kandi yemereye Ndayishimiye ko mu gihe c'umubonano yoshaka akabakarira, ariko Ntahondereye agataka asaba ati ariko natwe muduhe ijambo. Mu yandi majambo, Ntahondereye yabwiye Ndayishimiye ko ari hamwe yoba yumva ko agifisa akangonongono abasenyeri Katolika biteguye kumumara amazinda mu gihe yoba afise ishaka ryo kubatega amatwi. Ibi rero vyo kudahuza cyane hagati y'ubutegetsi na Eklezia Katolika ni ibintu vyabananije kwerekana kera gushika naho hari bamwe mu basenyeri ba Eklezia Katolika bagiye barahamwa ku butaka bw'u Burundi. Abo kandi akaba ari abasenyeri bagiye barakora ibikorwa bidasanzwe yoba mu gisata ca politike cyane cyane ndetse no mu gisata c'intwaro ibere nk'uko tuza kubigaruka ko mu makuru yacu akurikira. Ni mu gihe mu yandi makuru ariko aravugwa hirya no hino mu gihugu, hariho vyinshi biriko biravugwa cyane cyane bigendanye n'amakuru aba ariko aravugwa mu gisata ca politike nga mu gihugu c'u Burundi ndetse n'igisata c'intwaro ibereye ndetse n'umutekano. Ni mu gihe
mu ntara ya Gitega hariko haravugwa ubwicanyi budasanzwe, hakaba haravuze ubwicanyi budasanzwe bw'abavukana, igihano cyo gupfunga ubuzima bwose ku mugabo yishe mwene wabo akoresheje igipanga. Sentare nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru wa politiki y'u Burundi yaraciriye kuwa kane igenekerezo ya 16 Mukakaro Jean Paul Ndumukama w'imyaka 34 igihano cyo gupfunga ubuzima bwe bwose inyuma yo kwica mwene wabo amukurira. Jean Pierre Ndowayezu w'imyaka 36 amutemesheje igipanga. Iyo ngingo ya sentare yafashwe nyuma y'urubanza rw'ikibiriraho rwabereye mu iborero rikuru rya Gitega imbere y'isinzi ry'abantu bari baje gukurikirana urwo rubanza rwakoze ku mutima benshi mu banyagihugu bo muri ako karere. Uko parake bivuga ivyo vyabaye ku igenekerezo 11 Mukakaro uyu mwaka, uwo munsi ku nzu iri ku metero 34 ibarabara rya 5 muri quartier Nyamugari mu gisagara ca Gitega. Jean Paul Ndumukama yarishe mwene wabo akoresheje igipanga amukomeretsa ibikomere bikomeye vyamuhitanye. Paraka ikavuga ko iyo mpanuka yatewe n'amatati y'amatongo yari hagati y'abo bavukana, ikemeza ko ico caha cari categuye imbere y'igihe. Ari imbere y'abacamanza uwagirizwa yemeye ko yishe mwene wabo, ariko akana ko yari yabiteguye. Yavuze ko ico yakoze kitari categuye bitandukanye n'ivyo umushikirizamanza yavuze. Mu gusaba igihano, parika yashimangiye ko uwagirizwa akwiye guhanishwa gupfunga ubuzima bwe bwose yisunze uburemere bw'icana ingene cakozwe. Uruhande rw'abagirizwa ivyaha partie civile ruserukiwe na Divine Gracia Irakoze imyaka 33 umugore w'umupfakazi asize abana babiri rwasavye indishi y'akababaro angana n'imiliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi. Aha bakaryo ko kwishura kuvyo parika yavuze n'ivyo urwo ruhande rwasavye, Jean Paul Ndumukama ntiyagize ico avuga ku gihano yasabiwe. Ariko kubizanye n'iyo ndishi y'akababaro yavuze ko atarigera aronka amahera menshi nkayo. Nyuma y'umwiherero sentare nkuru ya Gitega yemeje ivyari vyasabwe n'umushikirizamanza yaciriye Jean Paul Ndumukama igihano cyo gupfunga ubuzima bwose kandi mutegeka kureba amafaranga miliyoni 100 z'amarundi nk'indishi y'akababaro. Uruhande rwabuze umuryango. Urwo rubanza rwaciriwe mu iborero rikuru rya Gitega rwashimwe n'abari bahari benshi cyane. Iyi ngorane y'umuryango bivuga ko yaturutse ku matati y'amatongo, yongera kandi kwibutsa ingaruka mbi zishobora gutegwa n'amatati ajanye n'amatongo. Ni mu gihe Burunga abana batatu barafashwe ku nguvu mu kwezi kumwe mu Rumonge bo bakaba ariko baratabaza. Nkuko amakuru abivuga n'imiburiburi ivyaha bine vyihoterwa rishingiye ku gitsina harimwo 3 vyakorewe abana vyarakozwe mu kiringo c'ukwezi kumwe mu micungararo ya Gatete, Kigwena no muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Ivyo vyabaye hagati y'igenekerezo y'icenda Ruheshi n'igenekerezo ya 3 Mukakaro uyu mwaka w'2026. Vyatewe ubwoba bwinshi mu banyagihugu no mu bahanana agateka k'abana, bavuga ko hari ukwiyongera kw'ivyaha muri ako karere k'u Burundi. Ikibazo giheruka rero cerekeye umwana wo ku mutumba Mutambara muri zone Gatete komine Rumonge. Nkuko abegereye umuryango we babivuga, vyabaye ku mugoroba wo kugenekerezo ya 3 Mukakaro nk'isaha 12 z'umugoroba. Abavyeyi babonye ko umwana wabo atahari baca batangura kumurondera mu babanyi. Haiza akanya gato abantu bari hafi yaho barabwiye ko bumvise induru amarira y'umwana mu mufurege uri ku mutumba Gatete. Wewe n'ivyago yarabonetse acajanwa kwa muganga mu Rumonge kugira avugwe. Ubakekwa kuba yakoze ico cyaha ntiyari bwamenyekana igihe bitangarizwa nk'uko abavyeyi b'uwo mwana babivuga. Uwo muntu ngo yaciye atoroka arahunga. Ikindi kibazo cyavuzwe ku igenekerezo ya 10 Ruheshi ku mutumba Mutambara ya kabiri naho nyene muri komine Rumonge. Kubw'ivyavuzwe n'abanyagihugu, Mwigema Kiri mutunjijwe muri butiki n'umusore aho yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Induru z'uwo mwana we ngo zatumye abari hafi baza kumutabara. Bivuga ko yashoboye kwigobotora ababanyi baca baratabara bongera kandi batabaza igipolisi. Ukekwa ko ico caha yarafashwe acajanwa mu gace k'igipolisi mu Rumonge nk'uko amakuru ava aho bivuga. Wowe n'ivyago yaciye ajanwa mu kigo Humura cyo kumutambara kugira yitabweho. Kuri uwo musi nyene undi mwana wo ku mutumba Nkayamba mu gisagara ca Rumonge nawe nyene yarakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Amakuru ava mu gipolisi akavuga ko ukekwa ko ico caha yamenyekanye arafatwa acafungirwa mu gace k'igipolisi ca Rumonge. Uwo mwana yitaweho kwa muganga nk'uko ikigo Abubefu riri ku mugwa mukuru wa komine Rumonge ribivuga.
iyi ni ingorane ya kane yerekeye umugore w'imyaka 38 wo ku mutumba Cabara muri zone Kigwena. Nk'uko abategetsi bo mu micungaro babivuga, abagabo babiri binjiwe mu ijoro ry'igerekerezo y'icenda ruheshi uyu mwaka mu gihe umugabo wiwe atarahari. Uwo mugore yaratabaje ababanyi baca baraza kumufasha, bongera bamenyesha igipolisi. Umwe muri abo bikekwa yarafashwe aciranwa gufungirwa mu gasho ka komine Rumongundi, nawe yaraturutse nk'uko amakuru nyene abivuga. Ivyatumye ivyo vyaha bikorwa n'ingene vyagenze ntibiramenyekana neza nk'uko vyashikirijwe n'abanyagihugu benshi mu ntahe zabo. Bamwe mu bakekwa bikika mu gihe abavyeyi batari muhira kugira ngo bahohotere abana. Hariho abavuga ko babanza kubaryosha babaha utuntu duto duto hanyuma bagaca babakorera ayo mabi. Kubera kwiyongera kw'ivyo vyaha, abarinda agateka k'abana mu Rumonge bavuga ko bagaritswe umutima cane basaba inzego z'ubutungane n'igipolisi gukora amatohoza yimbitse, gushikiriza ubutungane abakekwa bose no mu gukomeza ibikorwa vyo gukinga no kwigisha mu banyagihugu. Bakavuga ko gukingira abana n'abakenyezi bikwiye gushirwa imbere kugira ngo bahagarike ico kibazo kiriko kiratera ubwoba bwinshi mu ntara ya Burunga. Ngari n'amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda kugira ngo tushicikanwa nadushikiriza sangiza amakuru bagenzi aho bari kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana iba hezagire.